Sabaut Media TV. Sabaut Media TV. Keep to progress. Kubwo kubura ubufasha bwo kugira ngo ashobore kuja kubagwa ukuguru ko ari kwabuze ko inyama, Imana iramwiyegereje aritavye Imana. Jewe basavye kumbaga inyama zabo singira amahera yo kuja kwibahagira, none nasaba mu bavyeyi bari ngaho mushobora kumfasha uwo ari we wese agatanga ico afise kugira bambage ukuguru, kubera singira n'amahera 5 nayo inyama zamaze kumbora. Bakunzi ba Sabaut Media TV mumeze gute? Nkundira ndakuramutse cyane nkwifuriza amahoro y'Imana abane namwe, ariko kandi nkundira ndanagushimire cyane wowe uri kurakurikirana ibikorwa vya Sabaut Media TV. Mwebwe mwese muriko murakora ibishoboka vyose kugira ngo munyereke yuko mushigikiye kandi munyereke neza yuko tudatamba twirorera, mukatwereka yuko ibikorwa vyacu mubikurikirana muri benshi cyane. Nkundira nkubwira ati aho uri hose Imana iguhezagire, yongere kandi yivange mu vyawe. Ushobora kuba uriko uradukurikirana uri mu mpande zine z'isi zigiye zitandukanye, aba diaspora, abantu benshi bagiye batandukanye bakurikirana ikinyamakuru cacu Sabaut Media TV. Bumve neza yuko tubyishimira cyane, tubashimira cyane gose, kandi muri ingirakamaro ku kinyamakuru cacu canke ku buzima bwacu. Uko biri kose tuze turiga gushigikiranira no gufashanya mu bikorwa ibi na biriya, kubera ko ni bimwe mu bituma abarundi canke impano z'igihugu zikomeza kuba nyinshi, kuko uko nyene bigatuma umuntu hadashobora kuba inzererezi mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ariko kandi ni MC Ivan mutima w'u Burundi nsubiye kugaruka, nubwo ntabazaniye amakuru meza, n'amakuru y'umubabaro ndetse makuru y'agahinda, nkuko nabemereye yuko nzokwama ndabazanira amakuru menshi agiye atandukanye kandi ari ku mwanya, kugira ngo uko biri kose ushobore gukuramo leçon morale, ushobore gukuramo inyigisho cyangwa ushobore gukuramo isomo mu biganiro tuba turiko turabashikiriza. Ico ndagusaba gusa ni gukurikirana ibiganiro vyacu, mukabisharinga, mukabisangiza abandi bagiye batandukanye, kugira nabo nyene uko biri kose bashobore gushikirwa na bino biganiro vyacu. Ariko kandi tutibagiye no gufyonda kuri subscribe canke kuri s'abonner, canke karya gakengera kugafyonda ko, kugira ngo uko biri kose uzoze uraba mu bambere baronka ibiganiro vyacu. Uyu mumama muriko murabona kuri kano ka video, nkuko muriko murabibona arababaye cyane, kandi uburibwe yahora afise bwari bwinshi cyane. Uyu mama yaragwariye muri clinique, aho yaragwaye ukuguru kwaraboze, inyama zirabora. Uyu mama gushika hagera ku rugezo rwo gusaba ubufasha bwo kugira ngo ashobore gufashwa. Jewe basavye kumbaga inyama zabo singira amahera yo kuja kwibahagira, none nasaba mu bavyeyi bari ngaho mushobora kumfasha uwo ari we wese agatanga ico afise kugira bambage ukuguru, kubera singira n'amahera 5 nayo inyama zamaze kumbora. Uyu mama yarafashwe akavideo ariko aravuga ati nimumfashe ndagwaye, inyama zaraboze. Ati kandi nkuko muriko murabibona banyandikiye kuja kubagwa, ariko nta mafaranga n'atanu mfise. Ati ndasaba abagira neza aho bari hose kw'isi kugira ngo bashobore kumfasha, kugira ngo nanje ndabe yuko nshobora kuvugwa. Twama twabivuze ati fasha nawe warafashijwe, nkuko twamanye gufashanya i Burundi canke hino iwacu. Nibaze neza yuko abarundi turangwa no gufashanya, kandi turangwa no gufatana mu nda. Uwo mama inyuma yo gusohora aho ka video ariko aravuga ngo bamufashe, ariko aravuga yuko inyama zamaze kumuborana ku kuguru, kandi mu gihe bashaka kuja kumukorera operation kugira ngo nawe nyine ashobore gukira, ariko byarangiye Imana imwiyeretse, byarangiye yitavye
Imana uyu mwanya tukavugana, Imana ikaba yamukunze kudusumbya. Bakunzi ba Sabaut Media TV, ni umubabaro ndetse n'agahinda ku bantu benshi cyane rwose batashoboye kubona cyangwa kumva kano kamo kuno mumama agihari, aho abantu benshi ku mbuga ngurukanabumenyi bariko baravuga ati ntabyo twamenye, abandi ati abanyamakuru ntibabitangaje cyane kugira ngo uno mumama ashobore kuronka ubufasha. Ariko kandi umugambi w'Imana ntawe ushobora kuwuhindura. Umugambi w'Imana nta muntu n'umwe ashobora kugira icyo ahinduye ku mugambi wayo. Icyo rero uyu mwanya nubabwira nuko uyu mama Imana yahejeje kumwakira, Imana yahejeje kumwiyegereza, uyu mwanya akaba ajyanye mu gikiriza c'uwamuremye. Reka rero mumfashe kugira ngo dushobore kwifuriza uburuhukiro bwiza uno mumama. Hari amakuru menshi tutaramenya uno mumama ko yoba asize abana, ariko ko murabona yuko yarakuze uko biri kose arafise abana yarasize. Ushobora kuba utaronse amahirwe yo gufasha mama wabo, ariko ukaronka amahirwe yo kugira ngo ushobore gushika kuri uno mumama. Ni ibintu bavuga neza yuko tukiriko turarondezaho ikiriyo kiriko kirabera kugira ngo uko biri kose dushobore kumushikako, gushika ku muryango wabuze uko biri kose, dushobore guca tugaruka kugira ngo dushobore kubaha amakuru menshi agiye atandukanye. MC Ivan ndi hano kugira ngo nshobore kubazana amakuru menshi agiye atandukanye, ariko kandi twongera tunasaba wewe ushobora kuba ufise umuntu amerewe nabi canke akeneye ubutabazi buciye mu kuvuga canke buciye mu kumusabira ubutabazi, yuko mushobora kuturondera kuri nimero yo ngaha iguma irengana 62098651 kugira ngo umuntu dushobore gutabariza abantu benshi, kuko twagiye gusanga hari abantu benshi cyane rwose baba bakeneye gufashwa. Abantu benshi baba bakeneye gufashwa ariko bakabura abantu babafasha, kandi bakabura ahantu bavugira cyangwa bakabura ahantu bashobora kwifashishiriza kugira ngo babashobore kubatabariza. Sabaut Media TV turi ngaho kugira ngo uko biri kose dushobore gutabariza abantu benshi bagiye batandukanye, kugira ngo uko biri kose bize byanki ari uko twagerageje. Reka rero munkundire twifurize uburuhuko bwiza uno muvyeyi, Imana imwakire mu bwami bwayo. Nizera neza yuko tuzosubira tukabonana mu gitondo ciza c'umuzuko. Ayandi makuru menshi agiye atandukanye yaha hariko harabera ikiriyo abana biwe, byinshi bigiye bitandukanye, nibaza neza yuko tukiriko turabibatohoreza vuba cyane tuzobabwira byose uko bimeze. MC Ivan mutima w'Uburundi, kuva muri Sabaut Media TV. Shonda kuri subscribe, usige commentaire yayo kwifuriza uburuhukiro bwiza no mu mama, ariko kandi ntiwibagire no gusangiza ubu butumwa abandi bantu bagiye batandukanye. Ciao ciao. Sabaut Media TV. Sabaut Media TV, we keep to progress.